Nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya kumviriza no gukurikirana inyigisho, ibiganiro n'amakuru bica hano ku Muntu TV, mbahaye ikaze muri iki kiganiro cacu. N'ubu tugiye kubandanya inyigisho y'umubatizo w'ukuri dukwiye kubatizwamwo. Ni mu gice ca nyuma aho turabira hamwe umubatizo w'umuriro uko umeze nuko uteye. Nkuko bisanzwe hano mu ruganda rw'Umuntu TV ndi kumwe n'umutumirwa wacu adufasha muri iki kiganiro c'umubatizo w'ukuri, n'umwigisha wacu. Reka tumuhe ikaze kugira ngo arushirizeho kutwagurira. Kaze. Ubu muriko mwumviriza ni 10 Isaka. Mwaramutse abandi mwiriwe, bivanye naho umwe uwari wese ari. Isi iragabaguye, dusanga bigenda bitandukanye. Kubw'ivyo mwiriwe, mwaramutse. Kumva ijwi nuko turi mu kwiyagira ivy'Uhoraho. Naho tukaba dufise umutwe w'ivyo tuganira witwa ngo umubatizo w'ukuri dukwiriye kubatizwamwo. Umubatizo w'ukuri dukwiriye kubatizwamwo. Hari imibatizo myinshi. Tubatizwe none mu mubatizo uwahe? Nivyo turimo kugira ngo dushitse canke dukwize ivyo kugororoka, kuko ivyo twazaniwe ni vyinshi. Navyo ibizanano si vyiza ku mwana w'umuntu. Abahungu bo kwa Lewi nibo babizi. Umuriro wabo barasamaye urabazimana, baca bagenda kurahura umuriro wo mu mahanga bawuzana ku gicaniro. Uhoraho vyamuteye ishavu kuba barakiriye uwundi muriro wo mu mahanga. Gumye rero umuriro w'iwanyu, gumye ivy'iwanyu, niho muzobona kubaho. Hanyuma rero tuhejeje kwiga ubuce bushika 4 bw'imibatizo: wa Mose, wa Yohana, wa Yesu, wa Mpwemu. Ubu tugeze ku mubatizo witwa umubatizo w'umuriro, biva mu gisomwa tugomba tubone hano hepfo. Igisomwa ni kino dukuramwo umubatizo w'umuriro. Yohana ariwe ariko yivugira no majambo, yari umubatizi. Yohana umubatizi, atari Yohana intumwa. Biri muri Matayo igice ca 3 ku murongo wa 11, aho Yohana avuga ngo jewe Yohana ndiko ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uwuzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi. Ntibikwiriye nuko nomutwaza inkweto ziwe. Niwe uzobabatirisha umwuka wera, ndetse ababatirishe n'umuriro. Twaraye twize ivy'umwuka, ivya Mpwemu, kubatirizwa muri Mpwemu. Yohana yariko abatirisha amazi. Iki kintu twaragisiguye hejuru. Mugabo kubabatirisha amazi igikorwa cyakoretse
bahejeje kubatizwa baca bihana. Aho niho kugariye ako kantu. Mu babatijwe bose canke mu babatiza bose uwo mubatizo ntibarawubatiza. Nuko ababatiza uwo mubatizo abantu babanza kwihana. No mu gihe babatiza jewe ndabizi neza ababatizwa barerekanwa mw'ishengero. Barerekanwa mw'ishengero bakabaza ishengero ati muremeye ko uno muntu abatizwa? Bimera nka kwa kundi k'ubugeni. Umugeni ntibapfa kubusengera batabajije ishengero yuko uwo mugeni hari uwundi muntu afise, kugira ntibaze baje mu ngorane. No kubatizwa niko bimera. Haragera igihe berekanwa bakabaza ishengero ati uwo muntu koko mubona yarihanye? Uwo muntu mubona kwiye kubatizwa? Bisigura umubatizo w'amazi abantu babatirisha bobo babanza kwihanisha imbere yuko babatiza. Mugabo umubatizo wa Yohana wewe abanza kubatiza. Ahejeje kubatiza, nimba bayakoresheje ayo mazi, aho niho vyugariye. Bahejeje kubatizwa hanyuma bakihana ibyaha. Kubw'ivyo ni imibatizo itandukanye. Nimba hariho abakibatiza uwo mubatizo w'amazi wa Yohana, babigire nk'uko uwo muvugishwa akomeye yabikoze, ntibabitandukanye. Barongogwe n'ijambo, barongogwe n'ibyo basoma. Babanze babatize hanyuma abantu babone kwihana. Aho niho bazoba bikoze neza. Mugabo abantu babanje kwihana hanyuma bakabona ko batizwa, ico kintu kizoba gitandukanye n'umubatizo wo kwa Yohana. Ico turiko twebwe hano ni iki Yohana yavuze yuko hariho ugiye kuza, yuko ibyo kwa Yohana bititutse. Uwagiye kuza sinkwiriye no kumutwaza n'ibirato vyiwe. Guhuha akoresheje n'umuntu wa kirato ciwe ntibikwiriye. Rero niyo yaza umubatizo uzohinduka. Nyene ababatirishe mpwemu, yongere kandi ababatirishe umuriro. Kuvuga Yohana ibyiwe biraheze, hasigaye rero aho kubatizwa kundi gushasha kuzanywe na nyene kubatiza. Azanye umubatizo w'ukuri, umubatizo atabibazo birimwo nka bya bindi Paulo yabaza ati mwabatijwe umubatizo muki? Umva aracari imibatizo myinshi. Agize ati uwo mubatizo mwabatijwe n'uwo kwihana. Mwabatijwe umubatizo wo kwihana. Rero murakwiye umubatizo w'umucunguzi wakuri wa nzira wa bugingo, uwo niwo mukwiye kubatizwamo. Yohana rero agize n'umubatizo wa mpwemu kandi n'umubatizo w'umuriro. Rero tugeze
kubatizwa mu muriro bisigura iki? Kubatizwa mu muriro ni biki? Niho tugeze. Bitaye ko kubabatiza bakunze kubatiza bakoresheje umubatizo wa Yohana, bumva ngo na amazi. Iyi mibatizo ibiri ntibakunze kuyibatiza. Umubatizo wa mpwemu ntibawubatiza. Sinzi ngo baba bahagaze muki, nimba baba bahagaze mu mpwemu, nimba baba bahagaze mu mazi, nimba baba bahagaze sindabizi. Bobo nibo babimenya. Hanyuma kandi uwundi mubatizo dushikiriye w'umuriro, yemwe mwishengero narimwo nta munsi numwe nigeze mbona abapasitori bavuga bati rero harageze aho tubatiza abantu mu muriro. Ibyo ntaho byigeze bikaba. Gusa hari amadini iyo mibatizo yose yindi ayirengagiza, bakareka kubatiza wa Mose, bakareka kubatiza wa Yohana, bakareka kubatiza wa Yesu, bakareka kubatiza wa mpwemu, bakabatiriza mu muriro, kuko ariwo mubatizo wa nyuma uba usigaye, atawundi mubatizo uhari. Kandi abo mbere boba barusha n'ababatiza umuriro umubatizo wa Yohana, kubera urumva niwo mubatizo wa nyuma. Rero byoba byiza ko babatiza umubatizo wa Yohana babatize mu muriro, kuko niwo mubatizo wa nyuma. Gusa jewe ngomba kubereka umubatizo w'umuriro uwariwo, utandukanye n'ujya muriro abantu batambuka ngo barabatijwe, kugira ngo mumenye n'ukuntu mubatizwa mu muriro. Nijoro twize kubatizwa muri mpwemu. Kaze rero twigire hamwe ibyo kubatizwa mu muriro nkuko tubibwiwe na Matayo 3:11. Nagomba twigire hamwe aya majambo. Ndaza kuzana amajambo atari make yo kuntu abantu inyuma ya mpwemu yo kubatizwa muri mpwemu babatijwe n'umucunguzi, ikintu cyaciye gikwirikira. Umucunguzi aje kubatiza muri mpwemu, aje kubabwira nkuko Mose yabikoze. Twaraye tubyize. Icyari gishikiwe ni iki tubona hano muri ibi bitabo ibyahishuriwe Yohana 2:10 ndetse na Zakariya 3:9. Hano turiko twiga umubatizo w'umuriro. Abantu babatijwe umubatizo w'umuriro gute? Byahishuriwe 2:10 havuga ngo ntutinye ibyo ugiye kubabazwa. Urumva kubabazwa? Satani agiye gushyira bamwe muri mwebwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Kubabazwa, kugeragezwa, kandi muzomara iminsi 10 mubabazwa. Kubabazwa, ariko uzoje ukiranuka ugeze kugupfa. Ubabazwe gushika kugupfa, nanje nzoguha ikamba igitsibo cy'ubugingo. Ubu niwo mubatizo
w'umuriro abantu bakwiye kubatizwamwo. Hano tubonyemwo ibintu bitari bike gusa bikozwe na Satani. Satani niwe abaye igikoresho cyo kubabaza aba bantu, ariko Satani ariko abikora kuko bifise ubuvugishwa yuko abayeshuruni bategerezwa guca muri ibi. Rero kugira babicemwo suhora hacaza kubikora ngo ngehe ateze yagisida gire gute. Satani nawe arasenga ndekurira Yobu ndamugerageze ndabe yuko atakuvako gawa Uhoraho, kuko wamuhaye ibikwiye ti rero umuntu iyo atunze, Satani yabwiye Uhoraho ati iyo umuntu atunze none yoreka kuba umugororotsi gute. Ndasaba abo kuri groupe ntibaze babahende ngo nta mutunzi azoja mu ijuru, ahubwo Satani arazi neza yuko ahubwo umutunzi ni watageragezwa. Umutunzi ntageragezwa, kuko niko Satani yabwiye Uhoraho kuri Yobu. Yamubwiye ngo none yoreka kukwizera gute kandi wamuhaye byose, wamuhaye ubutunzi. Kuvuga uri umutunzi nta kikunyinyura, haza umukene ukamufasha, haza ingorane ukacukoresha ubutunzi, haza ugura umukene ugira gukena kino, Satani agakubita kwirya nkingi n'ibindi bikabomoka. Mugabo uri umutunzi umererwa neza, nta ngorane n'imwe ibaho, ntushobora kugeragezwa. Ico gusa sico turiko. Gusa ba Aburahamu barabatunzi, ba Yobu barabatunzi, ba Petero bari bafise ibipe. Abantu bagiye bakoreshwa n'Uhoraho barabatunzi gusa. Hano mugabo ntituri mu by'ubutunzi, turi ku cigwa kijanye n'umubatizo w'umuriro. Tugiye gusoma ibyahishuriwe Yohana 2:10. Nasizemwo ibyo bijanye na Satani kubera byanditse ngaho mu byahishuriwe 2:10. Mvuga nti Uhoraho arakoresha Satani kugira ubuvugishwa bushike. None hatabaye intambara, hatabaye iki, izo ntambara kandi si Uhoraho acaza kurwana. Hariho uwisinye kurwana intambara kandi atazozitsinda, arakoreshwa. Naho ubura umurozi Uhoraho aragukoresha. Umurozi Uhoraho aragukoresha. Gusa sinzi ko iri jambo rizohava ari inkora. Hariho abantu bazi gusorongora amajambo. Uhoraho arakoresha abarozi bivana n'igice wajanyemo, kuko Uhoraho aguha inzira zibiri, urupfu n'ubugingo, hitamwo kimwe. Iyo wahisemwo ubugingo, Uhoraho agukoreshereza mu bugingo. Iyo wahisemwo urupfu, Uhoraho agukoreshereza iyo nyene mu rupfu. Aragukoresha igihe cyanaka kigashika ubikoze kuko wagenewe washatse kuja mu rupfu, kandi ukazobihanirwa, kuko nta manota Uhoraho aba yaraguhaye. Uhoraho aba yaraguhaye guhitamwo ubugingo,
kugira ngo uzobeho amahoro, mugabo wahisemwo urupfu ata mahoro arimwo. Rero kubera wahisemwo kugenda mu bintu bitarimwo amahoro, uhora haca gukoreshereza iyo nyene mu bintu bitarimwo amahoro kugira ngo n'amahoro uzoyabure, kuko niko wiciriye urubanza. Na Satani rero iyo yahisemwo kuja niyo aca koresherezwa iyo nyene. Ibi Satani ahaya akora, kuko twumvise yuko ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Satani agiye gushira bamwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Mwibaza ngo ninde abagerageza? Mwibaza ngo ni Satani azoba ariko abagerageza? Eka naho Yakobo avuga ngo waraho ntagerageza, hari inyandiko nyinshi uhora havuga ngo nabacishije mu bugaragwa imyaka 40 kugira ngo ndabagerageze ndabe yuko abo bantu bumva. Gusa Yakobo hari icyo yabivugiye. Kadusome Zakariya 13:9 twumve ngene havuga uhoraho ibyo avuga. Uhora havuga ngo Zakariya 13:9, kandi ico gice cya gatatu nzogicisha mu muriro mbatunganye nk'uko batunganya ifeza, nzobagerageza. Ubu ni uhoraho, si Satani. Uhoraho avuze yuko azobagerageza nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanje, nanje nzobumvira, nzobita abantu banje, nabo bazovuga bati Uwiteka niwe umuremyi wacu. Aya majambo asa neza nayo ibyahishuriwe Yohana. Harimo kubyo kugeragezwa, harimo ibyo kwezwa, harimo ibyo kugira gute. Byahishuriwe yavuze ngo muze mutungane kugeza kugupfa. Rero ubu n'umubatizo rero buri kubatizwa hano ucishijwe mu muriro. Uwo muriro ibi byaje inyuma y'umubatizo wa mpwemu, inyuma yo guhabwa mpwemu. Murazi byabaye, muribuka ibyabaye inyuma yo guhabwa mpwemu, yo kubatizwa muri mpwemu. Murazi ibyabaye, inge tubikwirikirana. Hejuru twabonye ibyahishuriwe Yohana ukuntu ibintu bikeneye kugenda, byo kubabazwa, ibyo kugeragezwa, bazobabazwa ibihe kanaka, n'ubu birimwo, mbere no gupfa. Abantu bazopfa, no gupfa abantu bazopfa. Twabisomye neza yuko ngo ariko uje ukiranuka ugeze no kugupfa, nanje nzoguha ikamba y'ubugingo. No kuvuga ibyo byose bagiye gushigwa mu mabohero, bageragezwe, bakubitwe, bagigwe gute, yuko bitegerezwa kuzobaho kugira ngo bababazwe, kugira bageragezwe, kandi n'abapfa bazopfa. Gusa urumva nibyo kugeragezwa kugira ngo barabe kubatiza. Twaganiriye n'umuntu umwe mu Baroma, harimo abantu bitwa abasuguti. Uwo muntu dusa n'ababana yaramye mu gisuguti.
yari yunze n'igisuguti ahantu hitwa Imutabira, ahantu hitwa Imutabira muri Tanzania mu ikambi ya Mutabira. Arakubwira yuko n'igikomando kugira ngo ube umusuguti yuzuye hari ukuntu batizwa neza bakakugeza, kugira ngo ube umusoda bamenye yuko uri umusoda hariho umubatizo ucamwo bawita umubatizo. Abaciye mu gisoda barabizi kubatizwa kugira ngo bamenye ko uri umusoda, hariho umuriro ucamwo. Sinacinjiyemwo ariko jewe nta gisoda nagiyemwo, ni ibishinga ntahe by'abantu twiganirira. Uri umukozi w'uhoraho ukeneye kwiga byose, nta kintu utagomba kwiga. N'uburozi bishobotse wobwiga kugira ngo wame witeguye, kugira ngo uzokubaza ibijyanye n'iby'agakiza umwishure. Rero ukeneye kwiga byose, umenye ikibi umenye n'iciza, kuko utazi ikibi ukamenya iciza gusa, ndakubwiza ukuri sinzi uyu ubuzima bwawe buzoba buri. Aho niho hacaboneka ubwenge, niho ucuboneka ko uri umuntu ameze neza, usizwe imbere kibi n'iciza ukakimenya. Iciza n'iki, kibi n'iki, kenera kumenya ubwenge. Rero abo basuguti, abo bascout barazi cyo kubatizwa kugira ngo ube umuscout birico. Izere hano bamwe baba barimo. N'abayeshuruni rero nabyo byarashitse kugira bageragezwe, kugira bagire gute no gupfa birimo. Twabisomye Zakariya yuko hariho igice cya gatatu gikeneye gucishwa mu muriro. Iki gice cya gatatu n'Abayuda, Lewi, Benyamini, abahungutse bavuye i Babuloni, hariho umuriro bacishijwemo. N'iyindi miryango 10 nayo 9 hariho umuriro baciyemwo, bakenera kubatizwa muri uwo muriro. Nazanye imirongo hano idufasha inyuma yuko habonetse mpwemu, inyuma yuko abantu babatijwe muri mpwemu n'umucunguzi. Icyakwirikiye cyabaye igiki? Icyakwirikiye twumvise Yohana avuga yuko bazoshigwa mu ibohero. Reka umucunguzi abandanya bitubwira muri Luka 2:1. Luka 2:1, 12, 13, 19, 22, 24. Nabigize uko nakwifuza ko no bisoma byose mwumva umucunguzi ukuntu abibabwira. Mugabo reka ndabihere uwo mwanya namwe mugende kubisoma. Ikintu cyakwirikiye muntunge, ikintu cyakwirikiye umubatizo wo muri mpwemu cyabaye igiki? Luka 2:12. Ariko ibyo byose bitaraza bazobafata babarenganye, babajane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe. Bimwe Yohana yari karavuga. Babashire abami n'abategeka, babahora izina ryanje. 13. Ibyo bizobaberaho kugira ngo mube
abanshingira intahe kuri 19 nimwihangana muzokiza ubugingo bwanyu. 22 kuko iyo minsi izoba ari iyo guhoreramo ngo ivyanditswe vyose bishike. Ivyanditswe byose bishika ivyahe? Twumvise muri Zakariya 13 bakenera gucishwa mu muriro. Gucishwa mu muriro niko kwitwa kubatizwa mu muriro. Kubatizwa rero mu muriro si bindi nivyo gushirwa mu mabohero, kugirirwa nabi, gutwagwa ku bami bababuranya, kugira gute, kubahora ukwizera. Bavuze ngo kubahora izina ryanje no kubahora ukwizera, ibyo by'ukwizera k'umucunguzi ubwo butumwa babahora ibyo. Hanyuma bikabandanya kuri 24 bamwe bazokwicwa n'inkota, abandi bajanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza ibihe by'abanyamahanga naho bizoshirira. Uwo n'umuriro. Uwo mubatizo w'umuriro rero twumvise yuko kugeza ibihe by'abanyamahanga aho bizoshirira. Bazocishwa mu muriro kugeza ibihe by'abanyamahanga naho bizoherera. Uwo n'umubatizo w'umuriro. Suwundi umuriro bafata umuriro physical. N'abandi bavuga ngo bafata amazi physical. Bafata amazi physical babatirisha umuntu. Umuriro nyamuriro bafata ngo babatirisha umuntu. Bibiliya ni umwana w'uwundi, nuko yitondera cyane. Ngibi mwibuke ikintu kitaboneka mu isezerano rya kera ntukakizane mu isezerano rishasha. Ntukakizane mu isezerano rishasha witwaza ibindi by'amazi no kubibonye ariya muza ba Filipo n'inkone. Ntuvyitwaze uko mpejeje kubivuga aho hejuru. Bibiliya ni umwana w'uwundi. Hano dufise ibindi bihamya byerekana, kuvuga ibindi vyemezo byerekana yuko abantu bategerezwa kuzocishwa mw'uwo mubatizo. Rero gusa sinzi ngo uwo mubatizo bawubatiza uhoraho yawubatije ahagaze. Nico no kucigako. Petero wa mbere 1:7 kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro. Izahabu kugira umenye ko ari izahabu uyibatirisha umuriro. Uwo ni Petero. Kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo umucunguzi yasizwe azohishurwa. Ibyo byo kwizera kwanyu baje kubatizwa muri mu byagezwe. Umucunguza aje nka Mose, yigishije nka Mose. Rero kuko basokuru bari barananiwe, nta kindi agomba kore abahe test. Uraza kwigisha abantu ntubahe test, urabe abakwiye gutwara, abakwiye kuba abakomeye.
yopfuye kwigisha uko nyene ntabahereze test abatize mu muriro arabe neza yuko ibintu ari harabe ko ukwizera kwaba ari ukuri. Kandi mba niko mbwira abantu bavuga iby'ubuntu ngo bakizwa ku buntu, nta gakiza ku buntu kabaho. Mu ijuru nta kijuju kizobayo, mu ijuru nta by'ubuntu bizobayo. Mu ijuru udakoranye ishaka ryawe ryose. Twumvise ngaha ngo no gupfa uzopfa uhogwa izina cyangwa uhogwa kwizera cyangwa uhogwa no gupfa uzopfa. Hama ngo ibyo buntu ngo birabaho. Rero Uhoraho niwe ariko aravuga yuko akenera kwicishiriza abantu mu ruganda, akenera kubacisha mu muriro kugira mwibuke abayeshuruni bapanzwe ku izahabu. Ni izahabu 12 biri mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 21 mu mirongo ya 12 gushika za 16 uza kuhabona abayeshuruni bapanzwe ku mazahabu. Izi zahabu rero kugira ngo umenye ko ari zahabu y'ukuri no kuyibatirisha umuriro, barabe ko ifata ibyagezwe, ifata iki n'ibindi. Gusa none babatirisha umuriro bahagaze hehe? Bimeze gute? Cyo nico kibazo kiba kihari. Dusomye iyi Yesaya aha hejuru 48 kuri 10, nacenshiraho n'amajambo y'icyongereza yacu, na Yesaya 43 kuri 2. Yesaya 48:10 havuga ngo ndagutunganije ariko si nk'ifeza, nkugerageresheje mu ruganda. Mu ruganda ni umuriro, mu ruganda rwo kubabazwa. Nkugerageresheje mu ruganda rwo kubabazwa. Bashyize mu muriro kugira ngo mubabazwe. Mwibuke hejuru navuze ibya Satani. Hano Uhoraho niwe ariko avuga yuko niwe abikoze. Rero uwo muriro nta wundi awucana. Murazi umwami w'umuriro ni Satani, niwe mwami w'umuriro kabisa. Rero ari we mwami w'umuriro niwe acawucana. Hanyuma nsome kandi neza Yesaya 48:10. Ndagutunganije ariko si nk'ifeza, nkugerageresheje mu ruganda rwo kubabazwa. Mu Cyongereza, behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Bingana nayo majambo mpeje gusoma mu ntunze mu Kinyarwanda. Uruganda, bavuze uruganda, Icyongereza bavuze furnace. Furnace ni ifuru, rya furu yo kotsa imikate, ifuru y'amatafari. Rero mube amatafari, hama ducomeka inkwi munsi kugira ngo nyene mushe neza, mumere neza. N'uhora hari kubikora, ariko ababatiza n'umuriro. Yesaya 43:2. Niwanyura mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, nawaca mu mugezi nzogutumbaga, ntizagutembana. Niwaca mu muriro ntuzosha kandi
ibirimi vyaho ntibizogufata. Mwumvise hejuru ubuhanuzi Zakariya havuze yuko uhoraho agomba kubacisha mw'umuriro, mw'iyi migezi, mw'iki. Iyi yose n'imiryango 10 yaraciye mu migezi, mu nzuzi. Ntibaciye mu migezi gusa, ntibaciye mu za Efurati gusa, baciye no mu nzuzi. Nimwanyura mu mazi, nimwanyura mu migezi izobatembana, nimwanyura mu muriro zosha, kandi ibirimi vyaho ntibizogira gute, ntibizogufata. Nuko batizwa, kunuko batizwa mu muriro, sibindi cyo kubatizwa mu muriro. Ni ibindi ko ndabereka bene data, ni ibindi ko ndabereka. Inyuma yo kubatizwa muri mpwemu, umucunguzi wabatije muri mpwemu, kuko niko Yohana yari yavuze, azobabatiza mu mpwemu yongera kandi ababatize mu muriro. Nta na hamwe umucunguzi yigeze aboneka aza kubabatirisha umuriro. Ntuhavuzana muntu nze ibyakozwe n'intumwa 2 ngo habonetse umuyaga, haboneka umuriro, haboneka gutigita. Nimba wozana ico gisomwa ucushiramo no gutigita, ko babatijwe no mu gutigita kwisi. Babatizwe mu muriro, babatizwe mu gutigita kwisi, babatizwe kandi no mu muyaga. Kubw'ivyo ico ndakiborotse, kandi bijya navyo bifise ubuvugishwa mu gitabo cy'abami. Ugiye kubisoma ushobora kubibona bitandukanye n'ivyo bita mpwemu uhoraho. Rero umuriro ugomba kubatizwamwo, nuno munsi mubatizwamwo nibi. Ibi rero nkuko turiko tubisoma bifise ubuvugishwa bwavyo mu kahise. Rero ugomba kuzana ibindi ukenera kubifitiye ubuvugishwa. Utabifitiye ubuvugishwa, ntibiba bimeze neza. Katuzane ibindi bishinga ntahe byo kubatizwa mu muriro. Turi mu kubatizwa biciye mu muriro. Paulo nyene yaduhishuriye amabanga y'umubatizo wa Mose n'uwo kwa Yohana icyarico, yongera kandi kutubwira nibi byo kubatizwa mu muriro. Twirukire mu gitabo cyandikiwe mu cete cya mbere cyanditswe na Paulo, cyandikiye abayeshuruni bashwiragiriye mu mahanga, cyane cyane mu Korinto. Abikorinto ba mbere 3:11 turasoma dushitse kuri 15, 14 nahasimvye. Ariko kubatirizwa mu muriro, kuko nta rufatiro umuntu abasha gushiraho kiretse ugwashizweho, arigo Yesu Kristo. Kuvuga umucunguzi yatoranijwe, nico bisobanura mu Kirundi. Umucunguzi yatoranijwe. Abari kavuga ati rero nta rundi rufatiro, nta wundi mubatizo mukeneye kubatizwa kiretse umubatizo washizweho neke n'umucunguzi. Iri jambo ushobora no kurikoresha no mu bindi. Kuri 12, ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti, umurimo
nukuvuga ibikorwa by'umuntu wese bizokwerekanwa. Ujya munsi niwo uzokwerekana, kuko uzohishuzwa umuriro, akaba ariwo kandi uzogerageza ibikorwa by'umuntu wese. Umuriro, nimba ari zahabu, nimba ari ibiti, nimba ari amabuye, nimba ari iby'igiciro kinini, ibyo wubakiye ko byose bigomba kugeragezwa n'umuriro, ngo bizokwerekanwa n'umuriro yuko uri umubatizwa w'ukuri. Ubu ni Pawulo ariko arabivuga. Ariko umurimo w'umuntu Abikorinto ba mbere 3:15, niwasha uzobura inyungu, nyamara ubwiwe azokizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Hari insiguro bifise, mugabo hano Pawulo ariko atubwira neza yuko abantu bagomba kugeragezwa n'umuriro, ibikorwa byabo byose kenera kugeragezwa n'umuriro. Ibyo bikorwa niyo byasha, urumva ko bizoba bibaye ibindi. Umucunguzi muri Yohana yavuze ngo wihangane gushika kugupfa, uzokwipfire uri umugororotsi, mu gihe uzoba uriko ugira gute, ubatizwa mu muriro. Mu gihe uzoba uri kubatizwa mu muriro, wemere ugume uri umugororotsi, kubera uri kwezwa, uri gutunganywa, uri kurabwa yuko uri zahabu nziza itafise amarabaga, buri kintu cyose. Ico nico gikorwa gikwirikira inyuma yo kuronka mpwemu. Nico gikorwa gikwirikira. Murazi niko bigenda, ibyo murabizi. Hano nizere ko hari abantu bakuze cyane gose mu by'ubutumwa. Inyuma yo kwizera ibintu bikwirikira, ibyo murabizi. Tucishwa mu muriro, bawe bakakwanka, wagiye mwibi gashinyagurirwa, kwicwa, kugira gute, kubatizwa mu muriro. Nico bisigura, nta kindi. Reka ndabe ibindi byemezo bikeyi, ni byinshi cyane. Reka ndabe bikeyi kugira mabe mpera heza icigwa. Ndiko nza n'imirongo myinshi kugira ngo twisomere. Ibyo guca mu muriro, ibyo kubatizwa mu muriro ni ibintu bimeze gute? Turabe Pawulo ngene vyamugendeye, tuce dusubira mu buvugishwa, turabe ukuntu vyagenze. Guca mu muriro, guca mu mazi, guca mu nzuzi, kugira gute, biki, tubirabe. Ibyo byabaye nyuma y'umubatizo wo muri mpwemu. Niho byaba. Niho abayeshuru ntibashwiragijwe, niho abayeshuru ntibagiriwe nabi, niho abayeshuru basizwe mu mabohero, niho abayeshuru ntibishwe. Usomye igitabo cy'Abamakabe byose urashobora kubibona byabaye n'imbere y'ibyo bihe byose, n'ibyabaye nyuma y'ibyo bihe byose. Abikorinto ba kabiri 11:2-4 kubandanya avuga ngo ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni. Mugushatse mu bisome muhereye hejuru. Ubu ni Pawulo. Ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe bitatu nakubiswe inga, mu bisome mu Kirundi. Igihe kimwe natewe amabuye,
ibihe bitatu ubwato bwaramenetse, naraye ku nkengera y'ikiyaga ndayirigwamwo, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'ubwambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga gatewe n'imidugudu, mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu biyaga, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati, mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirigwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Nizere aka kantu koko kace katuma abantu batahura. Ababikorinto ba 2:11-27 havuze ngo mu miruho myinshi, ngo mu miruho n'imihati, kuba maso kenshi, ntugire itiro, kugira inzara n'inyota, kwirigwa ubusa kenshi, kwicwa n'imbeho, kuba ata mpuzu ufise. Ibi ni ibintu Pawulo yaciyemo. Niwo witwa umubatizo w'umuriro. Ibi mwumvise ibyo yacamwo mu nzuzi muki, twabisomye muri Yesaya. Yesaya yatubwiye zobacisha mu nzuzi, azobacisha mu muriro, azobacisha mu mazi, azobacisha hehe. Ibyo byose ni umubatizo weke w'umuriro. Sumuriro bwite, sumuriro bwite bagucishamwo. Mbere nawo nyene bashobora no kugutamwo, mugabo ntushobora gusigura yuko ubatirishwa ngo bafate inyenga niba cyane umuriro neza shaba bayigutemwo turabe. Niba cyane umuriro neza bawugutemwo urabe kudasha. Hamwe birashoboka muri ubwo, kuko gushyirwa mu muriro, kubatizwa mu muriro birimo byinshi. Ushobora no gutabwa mu muriro, kubatizwa mu muriro, gutabwa mu muriro uhanwa bakwagirije amakosa atariyo, baguhora izina ry'umucunguzi. Tabisigure neza. Cyangwa ugatabwa mu mazi, cyangwa ugatabwa bakakubamba, bamwe ba Petero b'abajuritsi. Intumwa murabizi ukuntu byagenze. Umucunguzi amaze guheza kubabatiza muri mpwemu, intumwa umucunguzi yari yababwiye ati mubonye Yerusalemu abaromani bayikikuje, muce mupiruka mugende, mupiruke muhunge. Intumwa igihe cy'abaroma mu mwaka wa 70 ntacyo zabaye, kuko umucunguzi yari yamaze kubahishurira, arababwira ati nta bindi, mukazobona ico kimenyetso cy'abaroma bisuganije bakikuje Yerusalemu neza neza, muzoce muhanyaragasa. Baciye rero bava muri Yerusalemu. Abari Yerusalemu basigaye barahanwa nyene bacishwa mu muriro, ariko intumwa nazo ntibyazoroheye iyo zahungiye, nazo nyene zaciye zicishwa mu muriro, bababamba, baturira, babacumita inkota, babakobora inshato, bakabacuna kujya kw'impene n'inka, kubatera amacumu,
kubakweka ku ndogoba, bakakuzirika ku ndogoba, bakagukwega igisagara cyose bagenda bakwega. Ubwo nigo ruganda, iyo niyo furnace bacishijwemo, uwo niwo muriro, niwo mubatizo w'umuriro. Twumvise ngaha Paulo yasizemo n'ivy'inzara, kurara inzara, kugira inyota, kugira imbeho, kutagira impuzu wambara. Uwo n'umubatizo, kandi twumvise yuko utegerezwa kubatizwa kugeza igihe cy'abanyamahanga aho kizoherera. Abanyamahanga igikoko kigira kane n'ubu kiracyatwara. Uwo mubatizo kenera kubamwo naho. Ugomba kubatizwa imibatizo ibiri. Kumwe Mose yabikora, yabatije mu kiyaga gitandukanye, yongera babatiza mu gicu. Umucunguzi nawe nyene abatiza mu mpwemu, akaca yongera akabatiza mu muriro. Bakora ibintu bimwe. Umucunguzi na Mose ni bamwe, bakora ikintu kimwe. Si bamwe kuba bamwe, umucunguzi wundi ni Mose, mugabo ibikorwa bahawe ibikorwa bimwe, babatiza kumwe. Nuko rero aho hejuru ndiko mperaheza icigwa, nanditse nti Mose na mucunguzi babatirije kumwe, Yohana na Petero babatije kumwe. Mvuze Mose n'umucunguzi babatije kumwe, no kuvuga nkuko tugize iminsi tuvyiga, twarumvise ko Mose yabatije. Mose yarabatije. Umucunguzi nawe Yohana yaravuze ngo akenera kubatiza. Kubatiza kwiwe twakwize no kubatiza mu mpwemu no mu muriro. Mose abatiza mu gicu ndetse n'ahantu humutse mu mazi, atari mu mazi, humutse. Muga uravye ibikorwa bakoze mu buryo bwo kubatiza Mose n'umucunguzi ni ikintu kimwe. Na burya ubuvugishwa bwavuze neza ko uwo mucunguzi akeneye kuza arico kimwe na Mose, kuvuga ko ari igikorwa nk'icyo Mose yakoze. Rero babatije kumwe. Umubatizo wa Mose n'umubatizo w'umucunguzi ni umwe. Yohana na Petero babatije kumwe. Yohana umubatizo wiwe wabaye wo kwihana, wabaye wo guhamagara abantu kugira ngo bitegure. Kwitegura bingana kwihana. Uko gutegura, Yohana yavuga yuko hariho uwuzoza, uwo rero ko ari we bakeneye kwizera. Murumva iryo jambo yuko hariho uwo Yohana ariko arategurira inzira, kandi ko uwo ari we bakeneye kwizera. Ni wafise umubatizo w'ukuri. Umubatizo wa Yohana si uw'ukuri. Umubatizo w'umucunguzi ni wo w'ukuri. Umubatizo wa Mose ni wo w'ukuri, ni wo gutunganya neza. Mose n'umucunguzi babatije umubatizo umwe. Yohana rero yari uwo gutunganya inzira, yari uwo kubwira abantu ati hariho uri karaza, ni mu mwitegurire.
kwa kundi umuperezida aba agomba gushika ahantu mu gisagara akaca arungika intumwa, iyo ntumwa ugasanga basize amarangi hariyo umuperezida azoba, ibarabara barisize ko n'ikaburimbi, bakubuye ahari binogo babigize nyene kugira perezida azohace neza, kugira ntihaze haboneka kanenge. Uwo ari Yohana, nta kindi kintu Yohana aza gukora, nta rindi jambo Yohana avuga, nta rindi jambo nyene nuwo gutegura byonyene. Nta wundi mugenzo Yohana aza kuzana ufadika, ntawo, kiretse umukuru w'igihugu canke uwujejwe kuza. Rero Yohana ico yakora kwari kuvuga ngo nimwitegurire uwuza. Niwe yavuze ngo sinkwiye no kufata ku birato vyiwe. Uwo ni wazobabatiza rero, uwo ni wazobabatiza. Tibi jewe ngaha ikaeti, uwo ni wazobabatiza. Ni wafise ijambo, perezida ni wafise ijambo, je ndi kumutegurira gusa. Nico kimwe na Petero. Petero nta kindi yakora, ndetse na ba Paulo bavuga ati nimwizere, bajanye iryo zina nimwizere uwo muntu, nimumwizere, bisobanurwa nimubatizwe muri uwo muntu, nimwemere uwo muntu aba ari we babatiza. Si ibyo kuvuga ngo turabatije ngo mu izina rya Yesu ngo dimbwi. Abo n'ababuranamu nibo bakora icyo. Hariho n'umugwi wa Pentecoste, n'abapentecoste bari migwi itandukanye. Hari ababatiza mu izina rya Yesu, n'ababatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Muhemu. Byo biri feki, nta mibatizo irimo iyo. Bavuze nimubatizwe mu izina rya Yesu, bavuze nimumwizere, kuko ubuvugishwa buvuga uwo muntu aba ari we muzokwizera, kuko niwe azobaha amajambo y'ukuri. Nta bindi bisigura ibyo byo kuvuga ngo nimubatizwe mu izina rya Yesu. Bisigura nimwizere uwo yaje abatumwe ko, nta kindi. Nivyo na Yohana yavuze ati uwo niwe mukeneye kwizera. Rero nta yindi mibatizo bakoze. Umubatizo wabaye umubatizo umwe wo mu mpwemu, urimo n'umuriro. Uwo Mose yabatijemwo ari wo n'umucunguzi yabatijemwo. Ubw'ivyo rero n'ubu ndabahamagarira mwese kugira ngo mubatizwe mu izina ry'umucunguzi. Bisigura kuko je nanje mpagaze mu kibanza nk'aba Paulo, nk'aba Petero, nta kindi kintu nzana kiretse ko ndabasunikira kwizera uwo mucunguzi. Uwo mucunguzi nawe ni wababatirisha impwemu, kuvuga ijambo n'ibyagezwe, niwo mubatizo w'impwemu, wabyanka wavyemera. Kandi akabaca ababatirisha niki? N'umuriro. Niwe abakura mu ivyo bihugu, niwe atuma ivyo byose biba kugira ngo ageze arabe naka yifashe gute mu by'ubwami bw'ijuru. Yifashe gute? Ko ntagomba kugira ikosa, nta kijuju ashaka kuzotwara mu ijuru, cyo kujya kuri gusa, cyo kujya ku buntu, cyo kitagira ubwenge. Nta bijuju hora hashaka,
yaraguhaye ubwenge bwose n'ibiki, abonye uhendwa canke utari kanura mu gihe uri kubatizwa mu muriro, vuga ati bunane nuwo gusha nyene nashe napfeho nagende ntacamariye igihugu c'Isiyoni. Aha ndi mu butumwa, sindi muri politike. Kubw'ivyo rero nimubatizwe mu mucunguzi, isigura nimwizere ico umucunguzi ababwira. Nacico c'umucunguzi ababwira, akubwira ugiye kumubaza ikibazo ati mwigisha mwiza, nokora iki kugira ngo nzoragwe ijuru? Uwo mwigisha mwiza akubwira ati jewe naratumwe, uwantumye ni wari mwiza. Ati rero mugabo kugira ngo uragwe ivyo ubwami bw'ijuru, ati mbega urazi ivyagezwe? Hari igihe uba utabizi ukavuga ati ntavyo nzi, aca akubwira ati banza rero witondere ivyagezwe. Ubizi naho aca avuga ati ubizi, ukavuga ngo urabizi, umucunguzi aca akubwira ati okay, ivyo ni vyiza. Ati kubw'ivyo rero ivyo vyagezwe ufise, ubwo butunzi ufise bwitwa ivyagezwe, ubishore ubishire abatagize gute, abatabifise. Iyo rero ubishoye ukabishira abakene ivyo vyagezwe, ukagenda kubibatirisha, ukagenda mu bakene, ukagenda mu mahanga kubibatirisha abo bantu batabifise, abo bakene, mwayo mahanga nyene niho rero ucugira gute, ubatirizwa rero mu muriro naho. Kuko iyo nyene mu mahanga niho hari usanga hari umuriro, ukaca rero uba umuntu akwiye abatijwe vy'ukuri, kuko waciye muri uwo mubatizo w'umucunguzi wo muri mpwemu niki no mu muriro. Reka mperaheze ndabereka ibyabaye kuri Yohana n'umucunguzi, ivyo nababwiye yuko Yohana atabatirishije amazi, naho yoba yarayabatirishije okay, mugabo mwibaze, mumenye neza yuko agakaramu k'abanditsi, kindi mumenye yuko batwaye ivyera vyanyu bakazana bakabigarukana birimwe imigenzo. Ibyo byose mubimenye, tufite ubwenge bene data. Mugabo reka muguheraheza ndabereke neza. Hano kuri Yohana navuze nti Yohana yigiriye mu mazi, ariko iri jambo ni jambo rigomba kunkora, kuko benshi bakeneye kurifatira ko cyane. Yohana yarananijwe n'abantu benshi bari baje bamugana kugira ngo babwire ubutumwa. Nabahaye Matayo 3:5 gushika kuri 6, havuga ngo maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteraniye giteganye na Yorodani, bose barahaguruka baja ahari. Cyo gihe rero nta bipaza sauti byari bihari, naho wowe uvuga isi ikasama wiyumvire. Ab'i Yerusalemu, okay, ab'i Yerusalemu ntibaje bose kubera ntibavuze bose. Hama n'ab'i Yudaya bose, ab'i Yudaya yose, abo mu Buyuda yose hamwe no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, bose barahaguruka baza aho Yohana ari, ababatiza mu izina mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze.
ariko inge manze nwenge gatoya. Yabikoze igihe kingana gute abatiza abantu mu mazi, abadimbika mu mazi. Yohana adimbika abe Yerusalemu, abadimbike mu mazi, acefata n'abi Yudaya bose abadimbike mu mazi, acefata nabo igihugu cegeranye na Yorodani bose, Yorodani yose kandi bose abadimbike mu mazi. Iyo population ingana gute iza kudimbikwa mu mazi n'umuntu umwe? Bene data, bene data, bene data, bene data. Okay. Ico navuze hano, navuze nti kandi bivanye na Paulo yavuze umubatizo Yohana yabatije abantu kwihana, n'umubatizo wo kwihana nta bindi, umubatizo w'amazi. Bitaye ko kandi ico navuze ngaha bivanye n'ibi vyanditswe, abantu bagiye kwihana inyuma yo kubatizwa bitandukanye n'ivyo abandi bagize. Reka rero ndabereke ukuntu Yohana vyamugendeye. Uko navuze yaciye yirukira mu mazi, kuko bari ngaho ku nkengera yigiriye mu mazi. Ni ikintu coroshe cyane kuvuga ijwi rikagenda, mugabo abo bose baje bakamukikuza imbere inyuma hirya hino, ijwi ntaho riva nta naho rishika. Bitaye ko abo bantu sinzi ko yobabatiza, ngira ngo ari ibyuma cyane, ngira ngo kubera yoba yari yatumwa n'Uhoraho, ariko yari afise inyama n'amaraso nawe. Reka ndabereke umucunguzi ukuntu vyamugendeye, nawe akaca yirukira mu mazi. Turabe event imwe ukuntu vyagenze, umucunguzi akaca yirukira mu mazi, nawe akaha ubutumwa abantu ari mu mazi. Reka tubizane mu guheraheza rero ibyabaye kuri Yohana n'ingene vyabaye no ku mucunguzi. Twabwiye ngaho hejuru Yohana ibisagara vyamukoraniyeko, yovuga ubutumwa gute? Ntibishoboka, kuko ni benshi kandi ntashobora kubatiza abo bantu. Yobabatiza ibihe bingana gute? Ntibishoboka. Nico kimwe na ba Petero kubatiza, ngo babatije mu mazi, kubatiza abantu 3,000 ku munsi, uhereye saa 3 muri abantu 12, kubatiza abantu 3,000, 3,000 ku munsi, 3,000 ku munsi. Sinzi abantu byo kubatiza ko babizi, badembitse mu mazi 3,000. Hanyuma byabaye kuri Yohana, byabaye no ku mucunguzi. Luka 5:1 gushika kuri 3 avuga ngo umucunguzi yari ahagaze mu kiyaya, kandi bisome mu Kirundi. Luka 5 uhereye kuri 1 gushika kuri 3, umutwe w'amajambo muri Bibiliya y'Ikirundi uvuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi, arobesha ifi nyinshi. Ariko n'abarundi bakwiye kurondera ikirundi c'ifi, kuko ifi bayita fish, n'ibirundi byinshi biva hanze. Ariko ico sico ndiko
Luka 5:1-3 Yesu arobesha ifi nyinshi ibyabaye kuri Yohana byabaye no ku mucunguzi. Havuga ngo nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga Genesareti, abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Kuri 3 atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Iyi ni event imwe yabaye kuri Yohana no ku mucunguzi. Yohana wewe haje abantu benshi, ibisagara bitatu. Umucunguzi ngaho wewe bavuze ko ryari ishengero ryinshi, kandi bavuze yuko ngo bariko baramuduga, ngo nuko ishengero rinini riramubanda. Mu Kinyarwanda bavuze kuduga. Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genesareti, nuko abantu benshi bamuvyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Bamuvyiganaho, kumuvyigana kumuduga. Umwe wari wese wari agomba kubona wari kavuga ubutumwa wari wese n'abantu benshi. None icyo ukora ni giki kugira ngo uvuge ubwo butumwa, kugira ngo abantu bumve? Icyo ukora ni giki uri hampande y'amazi? Kuko abantu ntibaza kwinjira mu mazi. Umucunguzi icyo yaciye akora, yaciye afata ubwato nyene, yameze nk'utandukanya cyo kimwe na Yohana. Yaciye afata ubwato, caragenda afata ubwa Simoni, abwira Simoni ati usoze gato aho badashobora kuza kunduga. Soza gatoyi aho badashobora kuza, kuko ni mwibenga baca bazama. Usoze gatoyi kuko ni mu kiyaga ntibashobora kuza, aho ndi niterere kugira ngo ijwi risohoke amanda babwire ubutumwa. Bene data, ko niko vyagenze. Bitaye ko nta buvugishwa bwerekana yuko babatije mu mazi. Ntabwo ikintu cyose kidafise ubuvugishwa ntugifate. Bitaye ko kandi Yohana yavuze mwizere uwo ntibakwiye kubabatiriza neza. Na Paulo hejuru yavuze ngo wubake ufatiye kw'ifatiro ry'umucunguzi. Abari bufatira atari ifatiro rindi. Kubw'ivyo icigwa ndagihejeje. Umubatizo dukwiye kubatizwamwo n'umubatizo wo kwizera umucunguzi, ibyo atubwira, kuko niwe yatumwe n'Uhoraho yuko hazoza umuntu ameze nka Mose, asa nka Mose, avuye mu Bayeshuruni. Uwo ngo tuze twizere amajambo azoba avuze avuye ku Uhoraho. Uwo rero niwe yaciye avugwa n'abavugishwa yuko akeneye kutubatiza mu mpwemu, bitayeko kandi no mu muriro. Nizere yuko twamenye mpwemu, tugize iminsi tumwiga, bitayeko kandi
turazi n'umuriro uwo ariwe, twaronse ivyandiko vyinshi vyerekana ukuntu dukeneye gucishwa mu muriro tube izahabu nziza mu buryo bwose kugira ngo turabwe neza ko dukwiye ico gikorwa, dukwiye ijuru, ko tutari bijuju, kuko ngo nta nkumi z'ibijuju zizokwigera zija mw'iryo juru kiretse inkumi z'abanyabwenge gusa. Aha niho mpereje icigwa c'umubatizo dukwiye kubatizwamo. Umubatizo dukwiye kubatizwamo, Yohana yavuze ni mumwizere uwo, Petero yavuze ni mwizere uwo mucunguzi. Uwo mucunguzi nawe ukuntu abatirisha ibyo kwa Mose, ibyagezwe n'ijambo ryiwe bisigura muhemu w'Uhoraho, akongera kandi akakubatirisha umuriro. Kubw'ivyo niyo wamwizera uwo mucunguzi, ukizera ivyo akubwiye, nta kabuza uzoba ubatijwe neza, kandi umubatizo azokubatiza nta kanenge uzoba ufise. Yari mwene so Bucumi Isaka, ariko abaganirira amakuru y'ivy'ijuru. Nimugire amahoro mwese. Shalom. Wewe ushoboye guheza iki kiganiro twariko turumviriza muri izi nyigisho, ni wewe mugenzi, ni wewe nshuti twavuga. Ngushimiye ko wafashe umwanya wawe ukadutega yompi, kandi ko hari ivyo wungutse muri wewe. Nk'uko sokuru yabivuze, genda ubisangiza abandi, noneho dufatanye urugendo. Mugira amahoro iwanyu, turabakunda mwese. Bye bye, nakagaruka.